Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi washimye kubana natwe ukurikirana kino kigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona ndakigutunganiriza. Mu kigwa giheruka twavuganye ingene Eliezer umusavyi wa Aburahamu yagiye gusabira umugeni Isaka. Mu kigwa c'uyu munsi tubandanya kuraba ingene umusavyi wa Aburahamu yasabiye umugeni Isaka. Twishimikiza imirongo yo mu gitabo c'itanguriro igice ca 24 kuva ku murongo wa 32, tubandanye no mu gice ca 25 tugeze ku murongo wa 11. Ku murongo wa 33 wo mu gice ca 24 turasoma ngo bamuzanira inzimano ngo arye, maze aravuga ati sindya ntaravuga ibyo natumwe. Uwundi ati vuga. Umubwiriza wa Aburahamu yahakanye kurya ataravuga ikimugenza. Yanse kuba umutira w'imfizi nk'uko mu Kirundi tubivuga. Imbere yuko akora ibindi bikorwa yabanje gushikana ubutumwa bw'uwamutumye. Na mpwemu yera nawe nuko yakoze. Igihe yarungikwa ngaha mw'isi nta kindi yakoze atari gushikana ubutumwa bw'uwamutumye. Gushikana ubutumwa bwiza bw'Imana nico gikorwa ca mbere Imana yitwararika. Ikintu ca mbere kiraza ishinga Imana ni ugushikana ubutumwa ku bantu bose bo mw'isi. Mpwemu w'Imana niko kazi kiwe ka mbere ategerezwa gukora imbere y'ibindi vyose. Umubwiriza wa Aburahamu ntiyariye imbere yuko avuga ubutumwa bw'uwamutumye. Hanyuma baramureka aravuga. Mu gice ca 24 ku murongo wa 34 haravuga ngo jewe ndi umuntu wa Aburahamu. Umubwiriza wa Aburahamu ntiyavuze izina ryiwe. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 16 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15, umwami Yesu yavuze ati ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwakira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo data afise vyose ni ivyanje, nico gitumye mvuga ko yakira ku vyanje akabibamenyesha. Ku murongo wa 35 haravuga ngo kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano b'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Uyo musavyi ntiyavuze gusa ko yatumwe na shebuja, yaciye amenyesha n'ivyerekeye inzu yiwe. Uwo mubwiriza ati Uhoraho yahaye umugisha databuja. Mugenzi wanje, data wa twese wo mw'ijuru aratunzi, afise ubutunzi bwishi, ibitungwa vyiza vyiza n'ivyiwe. Mbere yavuze ngo isi n'ibiyuzuye ni ivyanje. Rero ntaco tubura mu Mana igihe tumwumvira, kuko data wa twese wo mw'ijuru arakomeye. Yongeye avuga ati kandi na Sara muka databuja yavyaye umuhungu ashaje, niwe databuja yarazi ivyiwe vyose. Umwami Yesu niwe samuragwa, kandi natwe twarazwe hamwe nawe. Umubwiriza wa Aburahamu yabwiye uwo muryango ko yaje kurondera umugeni w'umwana wa shebuja agiye kuzoraga ubutunzi bwa se bwose. Ku murongo wa 37 yabandanije avuga ati kandi databuja yarandahije ngo sinze sabira umwana wiwe umugeni wo mu banyakananikazi bene igihugu abamwo. Mpwemu yera ahamagara abantu b'abanyabyaha
kugira ngo bavuke ubwa kabiri, bave mu vyaha vyabo, bahinduke ivyaremwe bishasha. Mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto avuga ati, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gishasha. Ivya kera biba biheze, vyose biba bihindutse bishasha. Abana b'Imana bakwiye guhindurwa. Mu kurangiza ijambo ry'umubwiriza wa Aburahamu, soma iyi mirongo ya 38 kugeza ku 49, twumve ingene havuga. Ariko ngo nzoje mu b'inzu ya se no mu muryango wiwe, ngo mba ariho nsabira umwana wiwe umugeni. Maze nishura databuja, ndikumbura uwo mwigeme ntazokunda ko tuzanana. Aranyishura ati, Uhoraho nama ngendera imbere, azotuma umumarayika wiwe ajane nawe, azoha urugendo rwawe umugisha, maze nawe uzosabire umwana wanje umugeni mu muryango wacu, mubo mu nzu ya data. Nuko niwashika mu muryango wacu, niho iyo ndahiro ndakurahije itazogufata. Nabo baramutse bamukwimye, ntuzobugifatwa n'iyo ndahiro. Maze uwo munsi nshitse kw'iriba, ndasenga nti, ewe Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, niwabuhaye urugendo rwanje nagenze umugisha, ehe mpagaze kw'iriba, kandi ehe nibibe bitya, umwigeme asokoroka kuvoma, nkamubwira ko antabaza utuzi two kunywa ku mubindi wiwe, akanyishura ko ndayanywa ko agataha akavomera n'ingamiya zanje, uwaba ari wewe Uhoraho utoranirije mwene databuja. Maze ngisengera mu mutima wanje, ngize ntya mbona Rebeka arasokorotse, afise umubindi ku rutugu, amanuka kw'iriba aravoma. Ndamubarira nti, ntabaza utwo kunywa. Anyarutsa kururutsa umubindi wiwe ku rutugu, ati, ehe nywa, n'ingamiya zawe ndaziha zinywe. Nuko ndanywa, aha n'ingamiya nazo. Nca ndamubaza, nturi mwene nde? Ati, ndi mwene Betuweli, uwo Nahori yavyaranye na Miluka. Nca ndamwambika impeta ku zuru n'ivyambagwa ku maboko. Nca nunamika amaso mpimbaza Uhoraho, shimbagiza Uhoraho Imana ya databuja Aburahamu, yandongoreye mu nzira ikwiye, ngo nsabire umwana wiwe umugeni kuri mwene wabo wa databuja. Nuko nimwemera kungirira databuja ibyiza mu buryo bukwiye, nimumbarire. Mutavyemeye naho nyene mumbarire, ngo menye ico nkora. Labani niwe yaserukiye umuryango, yishura uwo mubwiriza ati, ivyo bivuye kuhoraho. Aca agabira uwo musavyi wa Aburahamu, avuga ati, eheraba Rebeka nguyo, numujane wigire abo umugore w'umwana wa shobuja, nk'uko Uhoraho abigize. Ku murongo wa 52 kugeza ku murongo wa 54, abo bantu baramwishuye biciye kuri Labani. Bamwishuye ijambo ryiza, ati, ku ruhande rwacu ibi vyagizwe n'Uhoraho, nguyo Rebeka nimujane. Nuko uwo mukozi wa Aburahamu yumvise ayo majambo, akubita inkoro hasi imbere y'Uhoraho. Uwo mukozi asokorora udusharizo tw'ifeza n'utw'inzahabu n'impuzu abiha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu vy'igiciro. Baraheza bararya baranywa hamwe n'abo bazananye, barara ngaho buraca. Bavyutse mu gatondo, uwo mugabo aravuga ati, nimusezere subire kwa databuja. Dufatiye kuri izo ngabire uwo mukozi wa Aburahamu yakwiragije muri aba bantu bagize umuryango wa Rebeka, uko niko mpwemu agabira abana b'Imana igihe bamwumviye. Dufise ivyizigiro n'ingabire za mpwemu igihe turi muri Kristo turazihabwa. Pawulo mu cete yandikiye Abaroma mu gice ca 5 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5 aravuga ati, none rero ko twatsindanishirizwa no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, yadushikanishije mu kwizera muri ubu buntu,
kandi dufise mpwemu yera. Hari ibintu vyiza twahawe kubwo kwizera Yesu Kristo. Uwo mubwiriza amaze kugabirwa no kwemererwa ko Rebeka ajana nawe, umurongo wa 54 n'uwa 55 yumvise bamubwira bati, umurongo wa 54 n'uwa 55 turasoma ngo, baraheza bararya baranywa hamwe nabo bazananye, barara ngaho buraca. Bavyutse mu gatondo, uwo mugabo aravuga ati, nimunsezere nsubire kwa databuja. Musaza wa Rebeka na nyina baramwishira bati, hinge uwo mwigeme tumarane iyindi minsi nk'10 canke irenga, muheze mubone kugenda. Uwo mubwiriza amaze kugabirwa nta kindi yari asigaje atari kugenda no gutwara uwo mugeni kwa mumutumye. Musaza wa Rebeka na nyina wiwe bagombye kubizimatisha ngo Rebeka yongera amara iyindi minsi ataragenda kugira ngo bamusezere. Ariko uwo mubwiriza yaranse. Mu Kirundi bavuga ngo ntawe usijya inka mu kigabiro. Yababwiye ati, nimunsezere nsubire kwa databuja nje gutanga inkuru nziza naronse. Murabizi yuko mu majambo yo kuvuga yo gusaba umugeni mu Kirundi, bamaze kugabirwa baravuga bati, ubu rero nimutureke tuje kuvuga inkuru, aho abatubonye tuza batubone tujanye n'ingabire twahawe. Ku murongo wa 56 n'uwa 57 yavuze ati, ntaco muntebereza, kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, nimunsezere nsubire kwa databuja. Baramwishura bati, nge duhamagara uwo mwigeme twumvire imuva mu kanwa. Nimwumve ico Rebeka yavuze ku murongo wa 58. Haravuga ngo, bahamagara Rebeka baramubaza, baturemera kujana n'uyu mugabo? Arabishura ati, ndemeye. Uyu muryango wakiriye neza umubwiriza wa Aburahamu, kandi bamwakiriye nk'umwami. Baramugaburiye, nabo bari kumwe bagaburira n'ingamiya ziwe. Naho bari bateguye kubazimana imfungurwa zitunganijwe neza, yaziriye abanje kuvuga icamuzanye. Kandi amaze kuronka icamuzanye, yavuze ati, nta kindi cotuma nguma ngaha ngo mbandanye kurya mbandanye kunywa ntarashikana inkuru nziza y'ico databuja yantumye. Icari camuzanye nk'uko twamaze kubibona, kwari ugusabira umugeni umuhungu wa shebuja Isaka. Nk'uko twabonye ko Aburahamu yari atunze, uwo mubwiriza yari yagiye atwaye ibintu vy'igiciro agabira bo mu muryango wa Rebeka. Turabona ko yabagabiye inzahabu n'ibindi vy'igiciro. Igihe rero yavuga ijambo ryo gusaba umuntu, nca mbona ko abari ngaho bari bicaye hamwe bamwumviriza, kandi na Rebeka nyene yarumva ijambo uwo mubwiriza avuga. Ni nawe mbere yateze amatwi gose, kandi birumvikana. Yumvise ingene uwo mubwiriza avuga Aburahamu, n'ingene Isaka yavutse mu buryo bw'igitangaza n'ubuzima bwiwe. Rebeka yumvise n'ingene Aburahamu yafashe Isaka amutwara ku musozi Moriya kumutanga ku kimazi cyo koswa, ariko Imana ntiyemera ko Isaka atangwa. Hanyuma Rebeka yumvise uwo mubwiriza avuga ingene yatumwe gusabira umugeni Isaka mu gihugu atari mu banyakananikazi, ariko mu gihugu ciwe c'amavukiro mu bantu bazi Imana. Ivyo byose Rebeka yaravyumva igihe uwo mubwiriza yariko arabishikiriza abo mu muryango kwa Rebeka. Kubera ko ivyavugwa byose vyari vyerekeye Rebeka, niwe yateze amatwi gusumba abandi. Nk'uko twabisomye ku murongo wa 58, bose baciye bamuhindukirira baramubaza bati, wewe uremera kujana n'uwo mugabo? Rebeka mu kwishura ntiyahigimye, ntiyazazaniwe, eka ntiyakekeranije, yabivuze avyeruye ati, ndemeye. Mpwemu yera rero uwu munsi aracahamagara wewe nanje ngo tumukurikire.
niwe yafashe ikibanza c'umubwiriza. Mbega uriteguye gukurikira umwami Yesu igihe cyose yoguhamagara? Imana Data na Mpwemu barungitse umwana Yesu Kristo mw'isi ngo apfire bose bo kw'isi. Igihe Yesu Kristo yaduzwa mu ijuru, yavuze ati, nzobarungikira Mpwemu Yera umwitsa. Mpwemu Yera rero yaraje mw'isi, kandi ariko arahamagara umugeni ari ryo shengero. Arakubaza ati, mbega murajana? Hano hariho umwe yagupfiriye aragukiza, uwo ni Yesu Kristo. Yiteguye kukubohora imunyororo w'ibyaha, niwamwakira ukemera kwakira umukiza. Ivyo niwabigira uravuka ubwa kabiri, ucika umwana w'Imana, hanyuma ube mu bagize ishengero ari ryo mugeni wa Kristo. Rebeka rero amaze kwemera ko ajana n'umubwiriza wa Aburahamu, baciye batangura urugendo rwo kuja mu gihugu c'isezerano, ariho Isaka yaba. Ku murongo wa 59 hamwe no wa 60 bavuga ngo, basezera Rebeka mushiki wabo, bamurungikana n'umurezi wiwe, basezerana wa muntu wa Aburahamu n'abantu biwe. Bahezagira Rebeka baramubwira, batewe mushiki wacu, uzuvyare usasagare, ugira ibihumbi n'ibihumbi, kandi uruvyaro rwawe ruze gwegukira amarembo y'abansi bago. Umva uwo muhezagiro ukuntu wari uryoshe. Natwe turakwiye kwiga guhezagira abandi, kuko guhezagira bifise ikimazi kinini kuwuhezagira no kuwuhezagirwa. Reka turabe ingene urugendo rwahavuye rubandanya. Ku murongo wa 61 haravuga ngo, nuko Rebeka arikora, bo n'inshoreke ziwe bagendera kuri zangamiya bajana n'uwo mugabo. Uko niko uwo muntu yajanye Rebeka aragenda. Bibiliya ntitubwira ivy'urugendo rwabo, mugabo bafashe urugendo rurerure, kuko ntivyoroshe gutwara ingamiya, kandi baca mu bugaragwa ahantu hashushe. Mu gihe co ku mugoroba baca bahagarara bakarara ngaho. Ariko rero barakomeje kugenda kugeza binjiye mu gihugu c'isezerano, bashika ahitwa Rohero. Ku murongo wa 62 tusoma ngo, kandi Isaka yari yaravuye kw'iriba ry'Rohero, yaba mu gihugu c'Inegebu. Aho Inegebu niho hari ahantu habereye hameze neza mu gihugu c'Heburoni na Berisheba. Ku murongo wa 63 turasoma ngo, bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera. Hari ku kagoroba, yunamura amaso, agize atya abona ingamiya zije. Muri iki gice turabona ukuza kwa Kristo aje gusanganira umugeni wiwe. Abantu benshi bavuga bati, bizoba vyiza igihe umwami Yesu azozira, kuko tuzoteruranwa nawe. Ikindi tubona hano, n'abazoba bari kumwe nawe igihe azozira. Abakristo atari bake baramaze gupfa, ariko kandi nabo bazozuka kugira ngo basanganire umukiza, bazojana nawe niyagaruka. Kuko Pawulo ariko arandikira ishengero ry'Abitesalonike, yarabaremesheje ababwira yuko abazoba bakiriho bazohitanwa n'abazoba barapfuye bazutse, kugira ngo bose basanganirire umwami mu kirere. Imibiri yabo bazoba bapfuye izozugwa, impwemu zabo n'imibiri yabo bizofatana. Abazoba bapfiriye mu mwami nibo bazotangura kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu. Abazima n'abapfuye bizeye umwami Yesu bazomubona yicaye iburyo bwa Se, acira imanza amahanga yose. Ku murongo wa 64 hamwe no wa 65 turasoma ngo, maze Rebeka yunamura amaso, abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa muntu, aturiya muntu ninde agiye guhana natwe aza mu gahinga? Uwo muntu aramwishura ati, ni databuja. Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe, yitwikira mu maso. Twebwe nk'abageni ba Kristo
dutegerezwa kwitwikiriza ukugororoka kwa Kristo. Niwe yatangiwe ibyaha byacu kandi yazuwe ngo dutsindanishirizwe kugira ngo turonke ukugororoka kuzotuma dushobora guhagarara imbere y'Imana. Rebeka yunamura amaso abona umugabo agiye guhura nabo, abaza uwo muntu aturiya muntu ninde. Mu rugendo rurerure bari bamazemwo iminsi, nibaza ko itari mike, yari amaze kumenya ibya Isaka, ariko ubu rero agiye kumubona amaso mu yandi. Nico kimwe natwe uwu munsi, nk'uko mu cete ca mbere Petero yanditse umurongo wa mbere ku murongo w'8 avuga ati, uwo muramukunda naho mutaramubona. Mbega uzomumenya niyaza? Hariho indirimbo ivuga ngo tuzomumenya, tuzomumenya kubera za nkovu z'imisumari mu biganza vyiwe. Ubu nibwo buryo tuzomumenyerako niyaza. Wa mubwiriza amaze guhwana na Isaka yaciye amwiganira ivyo yakoze vyose. Muhemu yera yaradushizeko ishashara, ikimenyetso azodushikiriza Yesu Kristo umunsi azozira. Umubwiriza wa Aburahamu yari yagiye kurondera umugeni wa Isaka kandi yaramuzanye. Umurongo wa nyuma w'iki gihimba ca 24 cyo mu gitabo c'Itanguriro utubwira ingene Isaka yarongoranye na Rebeka. Isaka jana Rebeka mu ihema risiganye na wiwe, aramurongora, aba umugore wiwe, aramukunda. Isaka ivyo bimwirura umubabaro wa nyina. Dutandukire rero igihimba ca 25 cyo muri iki gitabo c'Itanguriro. Iki ni kindi gihimba gikomeye muri Bibiliya. Kivuga ivy'urupfu rwa Aburahamu, kikavuga n'ivy'amahasa Isaka yavyaye kuri Rebeka. Muri iki gihimba tubona uruvyaro rwa Ishimayeli n'uruvyaro rwa Isaka. Turabona kandi ingene Esawu yagurishije ubukuru bwiwe. Iki gihimba kirangizwa n'ubuzima bwa Aburahamu, cane cane umuntu aravye ibyabaye mu gihimba ca 23 igihe yarungika umubwiriza wiwe kuzanira umugeni Isaka. Aburahamu amaze kuvyara Isaka yaravyaye n'abandi bana ku wundi mugore, nk'uko tubibona ku mirongo wa mbere n'uwa kabiri wo muri iki gihimba ca 25. Turasoma ngo Aburahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura, bavyarana Zimurani na Yakishani na Medani na Midiyani na Ishibaki na Shuwa. Sara amaze gupfa rero, Aburahamu akarongora Ketura, bavyaranye abandi bana mbere atari bake. Umuntu yokwibaza ko muri ico gihe Aburahamu atashobora kuvyara, ariko yari agikomeye ashobora kuvyara abandi bana nk'uko tubona nyene vyagenze. Naho Aburahamu yavyaye abandi bana, yagumije isezerano ko Isaka ari wazobasamuragwa. Igihe Imana ikora ikintu iragikora nyene. Nico gituma nizigira ko ikintu cyose Imana ikora igishira ku mukono wayo. Hano rero tubona ko Aburahamu atavyaye gusa Isaka, ariko yavyaye n'abandi benshi. Reka turabe ingene Aburahamu yatandukanije Isaka n'abandi bana. Mu gice ca 25 ku murongo wa 5 kugeza ku 8, Aburahamu araga Isaka ivyo yari afise vyose. Ariko abana bo ku njereke Aburahamu yari afise arabagabira, araheza arabarungika kiriho ngo abatandukanye na Isaka umwana wiwe, bagenda berekeye iburasirazuba, baja mu gihugu cy'uburasirazuba nyene. Nuko iminsi Aburahamu yamaze ni imyaka 175. Aburahamu aracikana, yitahira neza, ageze mu zabukuru, apfa yisaziye neza, ahambya ababo. Ku murongo w'9 n'uw'10 havuga ngo Isaka na Ishimayeli abana biwe bamuhamba mu isenga ry'Imekipera riri mu itongo ryari rya Efuroni mwene Sohari umuheti, aharabana n'Imamure, ari ryo tongo Aburahamu yaguze n'Abaheti. Niho Aburahamu yahambwe
bo na Sara umugore wiwe. Naho Ishimayeli atari umwana w'isezerano, yarazi ko Aburahamu ari se. Nico cyatumye mbere aza kumuhamba afatanije na Isaka. Kuva ico gihe Isaka yaciye agenda kubaho yahwaniye ubwa mbere na Rebeka. Aburahamu amaze gupfa, Imana ihumugisha Isaka umwana wiwe, kandi Isaka yaba hafi y'iriba ry'Ilahayi, nk'uko tubisoma ku murongo wa 11 w'iki gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 25. Ikigwa cacu c'uyu munsi tugomba tukigarukirize ngaha, ariko duhejeje kumva ingene Imana yabereye umwizigirwa umukozi wa Aburahamu, ikamuronsa ico yari yagiye kurondera, ariwe mugeni wa Isaka. Kandi Rebeka amaze kumva ijambo ryavuzwe n'uwo mukozi wa Aburahamu, ngo aravuga ati ndemeye kujana nawe. Bafata urugendo baragenda. Reka tukwibutse yuko ukwiye kwama uharanira kuguma mu isezerano ryo kuragwa ubuzima budashira bubonerwa muri Kristo. Imana ibandanye kukurongora. Dusenge. Mana yacu yo mwijuru, turagukengurukiye kuri Imana yo kwizigirwa. Wabereye umwizigirwa uyu mukozi wa Aburahamu, wagiriye neza Rebeka yemera kujana nawe, kandi wahaye umugisha Isaka umuronsa umugeni, kandi ngo aramukunda, araheza amwirura imibabaro ya nyina. Ndakwinginze kubw'uyu muntu yumvise iri jambo, akaba nawe anejerejwe no kwifuza kubana nawe, kugira ngo mubere umwami n'umukiza, yinjire mu ishengero ryawe ari ryo mugeni wawe. Umuhe umutima wo kumukura mu byaha, umumatanishe nawe, azoragwe ubugingo budashira. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turakwikebanuye rero, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.